zari ndaza kuzigera kwizo zindi. Ego, merci. Iza félicitations. Ego. Ça m'a encouragé grave kubera ko au milieu y'izindi zose zari zihari nyinshi kubona iyindi zika kugira ngo félicitations, tu as très bien fait malgré tout ça. Then I was like, ni sawa Imana ishimwe cyane gose. Nuko rero abari mwanya promotion, kuko promotion shaka kuba nzi canke kabambi gikuru tuni kugira ngo ico gikorwa kimenyekane gishike no. Urasenga ku Mana, urizera Imana, mugasanga umuntu ariko arashiramwo mbi zababaje abantu ati uko yifata nk'abakobwa. Why? Especially this one. Yeah. Bro, this one was harsh. Yawe, zari ziri hari ukuntu abarundi surtout turi yo bamaze kubona umuhungu ari novita gute. First of all, je suis pas efféminé. Yeah. C'est une façon de parler, une façon d'interagir. Urafise n'umukunzi umukobwa. Déjà. Kandi mu misi uzokubaka. Mu misi za imbere, on va faire sortir les invitations, tu vois. Bon, mugabo abarundi nyene baracafise barafise image y'uko umengo chaque homme qui a un petit côté efféminé, directly, he's an homosexual or he's a gay person. Yeah. Mugabo, c'est pas ça. C'est pas ça. Hana bikora as a comedians, hana bikora as a comédien. Tu vois, Bakigingi, ils le font, mais pourquoi maintenant ils vont pas dire que eux aussi ils sont dans le truc? Tu vois? Et non. Kitakuraba, kiba kikuraba. Continue ta vie, tu vis. Kuko numva hariyo n'iyindi, siyo yonyine hariyo n'iyindi konti y'undi muntu nabonye. Ndaraza kumwandikira muri commentaire nambwira ni bro, thank you. Warakoze cyane gose. Ivyo nashaka. Ivyo nashaka quand même warandugije. Bandana ni sawa. Promotion. Promotion. Yes, welcome to Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi 10 bashize mu higanwa rya competition de parade chez nous. Ryateguwe na media Akeza Net. Ngayaragira bakwe ashika muri 10. Ndakora mu gihe. Ya mwese. Akaje. Ditwa Chris Kavanwa. Ni wabonye gute publication za Akeza Net uri muhira wari mu biki wari gukora iki mu rusange? Par contre, de sinabonye publication. Hari vendredi. Twese tukora abagenzi, abagenzi yacambye ati urazi ko kuri Akeza Net bapostuye yuko abafise amatalent yo kuririmba surtout ashobora kuhaca ejo barafise competition yo guparticiper. Rero samedi, je n'avais pas répétition kuri l'église. Bon, usanzwe gusenga. Yego. Sivyo twabonye muri lol. Ego. Ça me senga du mot. Je suis un gospel artiste. Then yari samedi mu gitondo nari ma répétition. Kuko sinari bwafata décision yo kuvuga ngo reka ngende kujayo. Kwa ego kujayo kupenga kugira ngo peut-être ushoboye kuba muri mu bashobora guparticipa. Je me rappelle c'était vers 11h. Naganisha, let me try. I'm going. We never know. Je me lance. I'm trying. Chadaza, sinzi ukuntu jise ndabona abantu benshi cyane. Bashika kuri 200 combien? Bashika kuri 200 combien barenga, et puis de deux, nabonye abaririmbyi benshi nsanzwe nzi muri industry baririmba neza. Then I was like, bon, déjà, sinanaje nzi neza ko nza kubikora nyene ndi sure of that, mais karawaye tu. Mais après ndavuga nta kundi reka, je vais tenter. Covid buce muto. Nacho nza kubura. That's also something to do, experience. Yeah, muri 10 urabonetsemo wiyumvise gute? Kuva muri babantu desa kumvye wabonye baguteye ubwo. Dije naratangaye par contre. Naratangaye cyane kuko kujya kuntu byaheze bitaba gatoyi nari namaze no kugenda. Mugabo I had a friend yari hano ndamubwira ni ukabona baratanze abantu basigaye, you better text me kugira ngo ze kubimenya izagize. Sino naratangaye cyane. Naratangaye cyane. Eko God. So urashise muri kibano muri community canke ku church. Ba comments zari zimeze. Comments zari
so hard zimwe zari harsh zindi warabona ko quand même zari ziryoshe aba mwabonana abantu bakubwira ati ya ndibuka ko kiriya gihe surtout que il y a vidéo ça a fait un peu le tour ndibuka ko narengana muri ville bazomva ujya no mu yaririmba muri akeza ujya no mu yaririmba muri akeza then byari ibintu birebire tugaje je na kabisa na konfata tu taxi biga kuri grade ya taxi yari kibazo cyane hari umuntu yagize comment barayipubliye kuri akeza warayibonye wumvise gutubonye umuntu abariko ara right kuvuga nka kujyame ndaza kuzigera kwizo zindi merci iza félicitations za n'encourage ça m'a encouragé grave kubera ko au milieu y'izindi zose zari zihari nyinshi kubona iyindi zika kugira ngo félicitations ça très bien fait malgré tout ça then I was like bisawe imana ishimwe cyane gose so hari abantu babona umuntu kuri social media yagiye muri competition yamaze kwishikana ko donc ibintu bigenda neza hari commentaire nziza nambiziba ariko rero aba ari umwanya wa promotion kuko promotion ashobora kuba nziza cyangwa mbi gikuru tuni kugira ngo ico gikorwa kimenyekane gishikire no kandi iyo atabaye commentaire ntubuzi ko ryo muntu camushitseko urasenga ku mana urizera imana mwese umuntu ariko arashiramwo mbi zababaje abantu ati uko yifata nk'abakobwa why especially this one bro this one was harsh zari ziri hari ukuntu abarundi surtout turi iyo bamaze kubona umuhungu ari novita gute. First of all, je ne suis pas efféminé. C'est une façon de parler, une façon d'interagir. Déjà. Quand on va faire sortir les invitations, tu vois. Il y a une image, donc je vais dire, c'est image chaque homme qui a un petit côté efféminé, directly, he's an homosexual or he's a gay person. Mugabo, c'est pas ça. C'est pas ça. Hanabikora as a comedian, hanabikora as a comédien. Ils le font. Mais pourquoi maintenant ils vont pas dire que eux aussi ils sont dans le truc? Tu vois? Mais je me dis bien que Navzinchi, Navzinchi c'est de kubivuga ko. Barabivuze. igikuru nuko quand même zaragize atari ivyo kandi urumva iyo ikintu kitakuraba kiba kikuraba continue ta vie tu vis kuko urumva hariyo n'iyindi ariyo siyo yonyine hariyo n'iyindi konti y'undi muntu nabonye ndaraza kumwandikira muri commentaire nambwira ni bro thank you warakoze cyane gose ivyo nashaka quand même warandugije bandana ni sawa promotion so bimeze uko abantu hajya umuntu umwe barenza 2-3 n'abagira commentaire nibaze ngo bari ngaho Bujumbura bari mu cankuzo muri bige n'ahandi ashobora no kuba yarayubusa akavuga ati ibi ni biki akeza ba publiye kiba ari kibazo cyane so mugabo abantu bakwiye kubahiriza umuntu mu gihe batamuzi bakwiye umuntu mu gihe batamuzi kuri social media hariho life yo kuri social media hariho life person inside y'umuntu asanzwe ya private life asanzwe abayemwo nuko nyine usanga ibintu bimeze cyane uteganya iki inyuma ya competition yateguwe na Akeza Net reka radeshe uvuga ati ndashaka kuri indirimbo ziwanje cyangwa indi migambi ya hafi first of all ndagomba gushara abantu bavuze ngo ko katarema indirimbo ziwe I do ndasizi wanje mugabo sinari bwumve ndi ready yo kuzisohora yego hama inyuma j'ai pas vu opportunité ya Akeza Net comme kuririmba tubisanzwe yo gupushinga umuntu noneho ahubwo je nabonye comme une nouvelle opportunité yo kugurira imiryango umuntu akipima kuko deja gukorana na Joel c'est ikintu umuntu aronka gratuitement ni ikintu kikiza kika peut-être ukumva nawe mbega ijwi ryanje rigiye muri studio umuntu akaritreta je bigenda gute yego sinon ma projet le conf c'est que d'ici fin de cette année ndashobora gusora peut-être Yambe
hama nanje nkagira nyuma y'ukwezi tunenjye canke inzwe. Bon, par contre ça je ndibaza ko gato hariho ibintu bishasha biriko biraza, par exemple ama vidéo des petites vidéos kuma social media platforms amwe ego ko ibi byaranyugura umuryango carrément tuma dukomeza tugwana no muri mpwe kuko deja turamaze kubona iyo ntari byiza abantu ntibabivuga cyane. Niyo ugize cyane YouTube cyangwa ukagira televiziyo ikiganiro cy'uburimyi n'ubworozi ibintu byigisha bituma umuntu afungura abaho bumva umengo yitsa mugabo iyo uvuze ati navumbuye agati biko serious sasa urumva rero usanga abantu batandukanye cyane abantu baratandukanye akantu kari polemique abantu karabavugisha mugabo akantu babona umengo ni ibintu bisanzwe n'ikigara kabavugisha. So ndagushimira cyane ubandanye ubwira ibikorwa byiza tuze duhure n'ikindi gihe uvuga ati leta radishani yakuye hanshikana kandi zo imeze neza cyane kandi akamvitation kazi katugwemwo bitarenze uno mwaka wapi twihuta still have time. Ari mu pastor rero akavuga ati abasore bacu baragura Jordan za 300,000 iPhone za 2 million cents kandi iyo yakuvamo inkwano deja gusa twasanze abajene ubu baratinya nani responsibility really tulini ama responsabilité abagoye man abagoye sala tangarese mu gitondo mu gitondo bya 100% ne abwa dusenge Imana cyane izo bigishika nako igihe kigeze umuntu arabimenya kavuga atarageze ko no karageze ko ndabijamo kandi bimeze neza cyane. So asante sana. Merci. Thank you.